banyakubahwa bashingantahe namwe bafasoni rwaruka batumire bahire twarazwe kahise k'ubutwari ariko ikiruta vyose turi abubatsi ba kazoza gashasha keza kandi tunyotewe dutegerezwa kwirinda kuzoraga abana bacu ivyatunaniye kwitwara nabi mu vy'uburongozi hamwe no kunanirwa dutegerezwa gusubira kwiga guharanira ivyiza tubereye kwizera ko dushoboye guhaguruka no kwereka isi yose ko Uburundi butazigera bugwa mw'isanganya tukiriho kubw'izo mvo zose tuvuze n'umutima ubishaka tutirengagije uburemere n'umutwaro aya mabanga tugamije adusaba duhimirijwe n'inyota y'iterambere n'impinduka mu butunzi bw'igihugu cacu ndetse niyo tugomba ko igihugu cerekeza twishimikije icizere yuko impinduka ari atagisivya mpagaze imbere yanyu uyu munsi kugira ngo menyeshe ku mugaragaro Uburundi ndetse n'amakungu ko jewe Niyongabo Jules n'umukandida yigenga mu matora y'abashingamateka ategekanijwe mu mwaka wa 2025. Reka tumuhe akanya atubwire imigambi yiyo mbega afise imigambi yahe nivyo turumvise ko twamutora ariko imigambi ni yahe nigikaje guhindura nigikifuza gushiraho ubwo twabonye yuko aharanira Uburundi butekanye canke Uburundi bwifashe canke Uburundi buteye igomwe. Murakomeye tugiye kuvuga communiqué de presse mu ndimi zitatu muraza utwihanganira kubera ko niko bisanzwe bikorwa kugira ngo abantu bose abarundi twavyariye mu mahanga nabo nyine bashobore gutahura ibijanye n'imigambi turimo. Turahera kuri mbikavukire mu bamenyesha amakuru ubanze mwumvikane ingene mugomba kubikora. Sinzi ko amarogiseri yose ari sawa kuko tumaze gutangura nta obstruction yadukundira. Urakoze. Itangazo ku banditsi n'abamenyesha amakuru gushira ku mugaragaro ukwitoza k'umukandida yigenga mu matora y'abashingamateka y'umwaka wa 2025 Jules Niyongabo. Banyakubahwa bashingantahe bafasoni natwe gwaruka mubahwa bamenyesha amakuru batumire bahire mu vyubahiro mwese tugira amahoro iteka n'itekane n'iterambere mu gihugu cacu ciza c'Uburundi. Banyakubahwa imbere ya vyose mutwemerere tubahe ikaze mukwiriye muri kino kibanza kidasanzwe muri kahise kacu aho ingingo zikomeye za kahise na kazoza zagiye zirafatirwa. Twongere tubashimire kuba mwikazanuye mukitaba ubutumire bwacu muri benshi. Dufashe kandi kano karyo keza kugira ngo dushimire inzego zitandukanye za kino gihugu uhereye ku nzego zo hasi gushika ku rwego rwa nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi nyir'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ndetse twongere tumushimire ko mu kanya gato dutanguye ivy'amatora amaze gufata umwanya wo kutwakira nk'abigenga n'iteka n'icubahiro cinshi kugira atwumvirize yongere aduteye intege mu rugendo twatanguye. Twomukomera amashi cane y'icubahiro. Tumwifurije kuruhanirwa mu mabanga ajejwe yo kwama atunganiriza bene Burundi.
mutwemerere kandi dushimire umugwi ujejwe gutegura amatora seni ku isonga yawo, dukeze uhagarariye uwo mugwi ku vyo bamaze gushikako mw'itegurwa ry'amatora y'umwaka 2025. Turabashimire ko bemeye ko dutegura kino kiganiro ku bamenyeshamakuru mu gihe hatari bwagere ko twemererwa kwiyamamaza. Bashingantahe, bafasoni ndetse n'atugwaruka, kahise kacu n'ak'intwari zaharaniye inyungu z'abarundi mu kwamirira kure intezi z'abanyamahanga, abubatsi bakomeye bahagarariye ukutavogerwa kw'igihugu cacu, abahizi baze kumanika amaboko igihe cyose agacinyizo, ubukoroni n'akavantara vyashatse kuduhindura abaja. Amaraso adutembamwo n'ay'abahizi bakomeye nka Ntare Rushatsi, Ntare Rugamba, Mwezi Gisabo n'abandi benshi batigeze bafukama imbere y'umwansi, kandi ni nabo dukesha imbere zacu tugomba gukingirana ntaryo. N'abagabo n'abakenyezi bagize ico bamariye igihe cabo, bituma izina ry'Uburundi rimenyekana kure y'imbibe zacu, berekanye ukudatamikwa ijambo no kuba inyankamugayo kwacu mu karere no kw'isi. Imvugo imenyerewe bavuga ngo turagahugu gato, habanamba turi igihugu gifise kahise n'akazoza k'ubutwari, igihugu c'abahizi bafise iteka, cikuyeko agacinyizo, cubakwa mu kwiganzura sesamuyoze. Bakundwa batumire bahire, Uburundi n'igihugu muri kahise kacu cyane gifise iteka mu vy'imigenderanire n'amakungu. Inama mpuzamakungu zikomeye nka Sommet France Afrique n'iz'akarere nka Komesa zabaye n'ubwiza bw'umugabane wa Afrika. Dutegerezwa rero gukora ibirenze ivyo, ukwiyubakira inyubako rusange nshasha zigezweho, ariko kandi no gukomeza ikibanza cacu mu rwego mpuzamakungu. Mu kugumana ubwigenge twamanye, ukubahwa kw'igihugu no guharanira ngo ako kahise ntikazimangane, ahubwo kubakirweko. Barundi bene wacu, kenshi na kenshi biradusaba gufata ingingo zikomeye. Ibihe turimo turabona ko bisaba ubutwari, gukunda igihugu kugira ngo ingorane nyinshi mu by'ubutunzi, mu mibano no mu bya politike zicurehe, aho bikunda tuzirandurane n'imizi. Kahise karerekana ko igihugu cacu cahuye n'ingorane zama zigaruka, maze zikabera intambamyi iterambere ryacu, kandi zigahungabanya ubumwe bw'abarundi. Twihweje iyo tuva, naho kahise karangwamo ingorane za politike, imibano n'umutekano, Uburundi bwari bufise ibihe vy'iteka, nk'igihugu c'akarero mu karere, igihugu cubashwe kandi gifise ico cifashije. Uburundi bwaragize uruhare rukomeye mu bijanye n'ubumenyi n'iterambere mu karere. Kaminuza yacu yaramuye imikangara myinshi y'abanyeshuri b'incabwenge bagize uruhara mu iterambere ry'ibihugu vyinshi bibanyi. Eka ndetse na kure ku mugabane wa Afrika, inyigisho z'akanovera zahoze ari zimwe mu zihurumbirwa mu karere na Afrika. Twarumvise ko Uburundi bwigeze ubutunzi bwifashe ku rugezo rwo gushobora kugira ico bufashije ibihugu bibanyi vyari biri mu ngorane. Ifaranga ryacu rifise agaciro ku isoko, rigafasha abakozi n'abaguzi muri rusange mu gukomeza ubushobozi bw'umuguzi. Uburimyi bwacu bwashobora kuronka umwimbu ushobora gufasha kurwanya inzara. Amahinguriro ya leta yariko aravuka,
agatera iteka igihugu cacu hamwe n'inzego za leta zifashe, abarundi batekanye bubashwe kandi bavugwa neza mu vyo kwakira ingenzi, hari n'umuco wo kuvuga ukuri no guharanira agateka ka zina muntu. Muri iki gihe dutegereza gukomeza ubwo butwari no gusubira kubakira igihugu cacu ku mfatiro zikomeye, imfatiro dufise zubatswe n'abahizi b'imbonakazoza kandi bakunda igihugu nk'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore mu rugamba rwo guharanira ukwikukira, aho yashira imbere kubona abarundi banezerewe nk'iteka ku ndongozi zabo n'umutima wo kwitanga w'icungu ya demokarasi. Umukuru w'igihugu nyir'icubahiro Melchior Ndadaye, uwo naho yazi neza ko bishobora kumusaba kwitanga no kubizira, yiyemeje guharanira inzira y'impinduka na demokarasi, ndetse atako aranabizira. Kuri izo ntwari zose turazishimiye. Banyakubahwa batumiye bahire bene Burundi, muri iki gihe turashima utwigoro twa leta mu gukomeza iryo teka ry'igihugu, na cyane cyane mu migambi yo gushigikira no guteza imbere urwaruka n'abakenyezi mu migambi mishasha nka bije, paeje na BDF. Utwigoro tw'iterambere gufashanya n'ibindi bihugu mu by'ubutunzi, ivyiyumviro bishasha bifasha guteza imbere ibisata bihambaye nk'uburimyi n'ubworozi, amasoko ntanganguvu, ubutare n'icukurwa ry'amabuye y'agaciro, inyubako rusange zigezweho nk'ingomero n'amabarabara yo mu ntara hagati mu gihugu, hamwe n'amahirwe yo kuzamura ubutunzi tubona mu mbonakazoza ya 2040 Uburundi igihugu cifashe, na 2060 Uburundi nk'igihugu giteye imbere. Barundi bene wacu, mu bihe bitandukanye vya kahise kacu turabona ko kubasinda bibazwa n'imitongano, ubwoba bwo kwiyamiriza ikibi vyamye bibangamira iterambere ry'igihugu cacu. Ariko Burundi mu butwari bwinshi n'ubutore bwamye buhitamwo kuvuga buti oya, no gukora ibishoboka byose ngo Umurundi yubahwe kandi yubahirizwe. Kahise karabitwereka neza. Basokuruza bacu bari baratahuye ko kahise, Barundi bene wacu, katagomba kuducunaguza, ahubwo tugomba kukubaka uko tukifuza. Banyakubahwa bashingantahe namwe bafasoni, rwaruka batumire bahire, twarazwe kahise k'ubutwari, ariko ikiruta vyose turi abubatsi ba kazoza gashasha keza kandi tunyotewe. Dutegerezwa kwirinda kuzoraga abana bacu ivyatunaniye, kwitwara nabi mu vy'uburongozi hamwe no kunanirwa. Dutegerezwa gusubira kwiga guharanira ivyiza tubereye, kwizera ko dushoboye guhaguruka no kwereka isi yose ko Uburundi butazigera bugwa mw'isanganya tukiriho. Kubw'izo mvo zose tuvuze n'umutima ubishaka, tutirengagije uburemere bw'umutwaro aya mabanga tugamije adusaba, duhimirijwe n'inyota y'iterambere n'impinduka mu butunzi bw'igihugu cacu, ndetse niyo tugomba ko igihugu cerekeza, twishimikije icizere yuko impinduka ari atagisivya. Mpagaze imbere yanyu uyu munsi kugira ngo menyeshe ku mugaragaro Uburundi ndetse n'amakungu ko jewe Niyongabo Jules n'umukandida yigenga mu matora y'abashingamateka ategekanijwe mu mwaka wa 2025. Uku kwitoza si ku nyungu zanje bwite, ni ikimenyetso
cyo gukorera izina ineza y'igihugu cyacu cy'u Burundi n'abarundi bose ku bwa kazoza keza. Intumbero yo kuba umukandida yigenga ishingiye ku nkingi zitatu nyamukuru: ukuri no gukorera ku mugaragaro. Kenshi abarundi baba bifuza kubwirwa ukuri gushobora kumurikira ejo habo. Igihe kirageze ngo dushireho umugenzo wo kwitwararika iz'igihugu nk'abazobibazwa, gushyira imbere inyungu rusange gusumba inyungu z'umugwi cyangwa utugwi. Iterambere ry'igihugu cyacu ntishobora kudindizwa n'amatati y'abapfa ubutegetsi. Dutegerezwa guharanira ineza ya bose, tugashyira imbere ineza y'abarundi mu ngingo zose zifatwa. Gusabikanya aho abarundi bose atanumwe akumiriwe, dutegerezwa kubona inyungu zivuye mu butunzi bw'igihugu cyacu. Dutegerezwa kubaka ubutunzi rusange, tugashyiraho amahirwe kugwaruka ndetse n'abanyempano bose muri rusange bakagira amategeko abakingira, cyo bita droit d'auteur, kandi agashyirwa mu ngiro kugira ngo nabo bashobore kwisahiriza biciye mu ngabire zabo, maze bagire agaciro mu bijanye no kurema ubutunzi. Gushyigikira abarimyi bacu mu bijanye no kuronka imbuto hamwe n'ifumbire, tutibagiye kubafasha ibijanye n'abafundi b'indimo. Guha ubushobozi ba rwiyemezamirimo bato bato biciye muri politike cyangwa umugambi wo kugabanya amakori ndetse amakori atavuna no kuronka serivisi z'ibanze mu buryo bungana. Kongera umushahara w'abakozi mu ntumbero yo gukomeza imiryango y'abaguzi. Ivyo navyo nyene bishobora gushigikira amahinguriro yo mu gihugu, kuko abaguzi bagaruka bakagura ibidandazwa vyahinguriwe mu gihugu cacu. Mu gukora uko tuzoba duhesheje icubahiro abakukuruke n'abafisa amikoro make muri twebwe, kugira ngo baronke ifaranga rizobashoboza kubaho badatunzwe no gufata amadeni nk'uko biri mu miryango myinshi y'u Burundi, maze bashobore kwibeshaho. Intumbero yanje ni uguhimiriza abarundi kugarukana akarangamutima hamwe no gutera ivyiyumviro bishasha hamwe n'imigambi mishasha yo guteza imbere igihugu cacu. Igihe kirageze ngo duhagarike amacakubiri ataco afasha twebwe ugwaruka, maze dusenyere ku mugozi umwe, aho bene Burundi bose bashobora kubaho bubahirijwe mu mutekano n'iterambere. Bubahwa mwese mukoraniye ngaha, intumbero nyamukuru si guharanira ubutegetsi canke kwitwa intwari. Mu Burundi nk'abandi bose banse kuba sinabibazwa, cyo kimwe namwe mwese twanse kuba indorerezi mu gihe igihugu gikeneye abakinyi. Nuko rero bene Burundi mwitavye ubutumire muri kimenyetso kizima c'uko urungano rushasha rwiteguriye guhaguruka, urungano rutazokwicara rwidodomba canke ngo rucure intimba, ariko ruzokwiyubakira akazoza kacu keza dukeneye. Twese muri rusange turafise indoto z'Uburundi zitarimo kwitwa igihugu gikenye kw'isi yose, ariko dufatwe nk'igihugu ciyambuye agakengerwe kandi c'abantu bashoboye. Twese muri rusange twifuza kubona turengera ibibazo byinshi biturengeye, igihugu cacu kigahagurukana ubutware, tugahindura ibihe by'amarushwa bikaba umunezero. Twese muri rusange twubake umutima wo gukunda igihugu, bive mu mvugo bije mu ngiro, ivy'igihugu bisonerwe, tuve mu ngorane tuje mu ntsinzi rusange. Kandi izo mpinduka uko kwivyukiranya bizokorwa n'umuntu umwe wenyene, bihagaze no kuri wewe, kuri twebwe, bihagaze ku Murundi wese. Ni mwebwe ntwari z'iki gihe gishasha, ni mwebwe muco uzokuraho umwijima, ugukekeranya no kunanirwa. Abarundi twese twandike inkuru nshasha
abarundi twese twandike inkuru nshasha y'uburundi bwacu, inkuru y'aho uburundi butazosubira kubonwa nk'igihugu casambutse, ahubwo nk'abantu badapfa kwemererayo bashoboye guhaguruka bakiyambura umwambaro w'isoni n'agakengerwe, maze bagasubira kugarura icubahiro n'ubudahangarwa twarajwe na ba sogokuruza. Banyakubahwa bashingantahe ba fasoni natwe rwaruka, si agaseseshwa rumuri igihe turimo duhura n'intambamyi nyinshi. Nitwaba umwe tuzotsinda, nitwacanamwo imigwi y'amoko, imigambwe na kavantara tuzotsindwa nta kabuza. Sinyekeranya dufise vyinshi twunguka ubumwe bwacu, kandi nta kintu na kimwe gishobora kutubuza kubishikako, kuko turabikeneye. Kanatsinda kahise ntigakwiye kudutsinda ngo tunanirwe. Dutegerezwa kwandika kazoza keza mu ntsinzi. Ndahamagaye abarundi bose aho bari hose guhaguruka tugaharanira impinduka, tukaburunga mu rushasha rw'indongozi zishira imbere ivy'igihugu. Twebwe abarundi turamaze kwerekana ko dushoboye gukora ibintu bihambaye. Turashoboye kandi dutegerezwa kwama twiyambika agateka nk'uko vyamye. Igihe kirageze, nimuze duhaguruke twandike kazoza kacu keza. Twese hamwe turashoboye kubaka uburundi bukomeye burimwo ubutungane, ubumwe kandi buteye imbere. Murakoze mwebwe mugifise ivyizigiro ku Burundi. Nabashimiye mwese mushaka kwitangira Uburundi n'iterambere ryabwo. Niharange Uburundi, niharange demokarasi, niharange ubumwe mu Barundi. Murakoze cane.